Amen, 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 amen. Wewe ni Mungu usiyelala. Yes, karibu sana apeli n'umugwi wawe. Ego murakoze cyane. Meze neza? Cyane gose turashimira. Sijambere uvugira kuri micro za BTV ariko ni jambere mushika muri studio za BTV. Cyane gose. Karibu turabaye ikaze. Ego murakoze cyane. Cyane twishimiye kuba turi muri kino kibanza. Twebwe twabwira ko ari jambere dushoboye kwakira umugwi donc twatewe iteka no kubakira ariko kandi namwebwe mwagize amahirwe yo kwakirwa ijyambere muri BTV ni ijyambere tugize live nk'iyi mubona. Nubwo kumbure vyagiye biratugora benshi ngira baraza gutahura impamvu kuko iganiro cyari gutangura kare cyane ariko vyatugoye kubera ko byari ijyambere ariko experience yo turayironse. Ego turabaye ikaze turafisa abageme bagira ama baking turababonye baba presenter ku mbuga ngurukana umenyi uno musi muri live tunyarutsa gatoyi turashaka kugira ko twidondora duhere kuri mwe. Jenny Akimana Carmel. Akimana Carmel. Na Jenny Ndaize Estela. Na Jenny Nishimana Audrey. Jenny Ishimwe Audrey. Turafise kandi aba musicien ya. Nitwa Mugisha Salomon. Mugisha Salomon. Inyuma yacu tufise nitwa Avisan Hozagara. Avisan Hozagara. Nitwa Bigirimana Robert. Ariko bagutazira aka Waroma. Waroma. Member Bruno. Turafise Jibana nzira Nyongolo Elise bizina abavye bamaye batangishije inama Douglas. Yes ashimwe. Amen. Jenny twayafashije Jerome. Murakoze cyane. Ego aba bose bakaba baserukiwe na apel nibigira kera twari tuzi kwizina rya Gitero Lax. Gitero Lax. Kubera ki Gitero Lax? Kubera ko ico gihe abandi baririmbye banditse ama refrain je mu bitero naranyaruka kwandika ibitero mwanya muto cyo bwatuye umuti pariforo ku bitero. Naho yeye yapfutse rero. Ofete tumvisemo gitero twumvamo ikintu c'igitero ako turumvisemo ko bari couple. Ni gitero couple. Okay. Ni haracigiye kinini cyane donc haracigiye kinini warakiriye agakiza ugahindura uko waririmba kera ukaja mu zindi nzira ariko si kanini wagaragaye nkuko tukubona utangiye kujabona ukija muri amashimwe voice. Ego washaka kutubwira kwanza gatoyi ya parcours yawe ukiva ugihitamwo gukizwa
hama vyarakugoye vyagenze gute mbega ubuhoho vyagenze gute kugira uhure na Amashimwe Voice? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Nk'uko mubizi kenshi urugendo rw'agakiza si ikintu cyoroshye, ariko uriko urabyumva mu matwi biroroshye, ariko utanguye kubibamwo uraza kugera ahantu ukabona hari ibintu bisa nkaho hari uburusha aho ruronka kera, utanguye kubutakaza, kuko iyo Imana ishaka kukwigisha irakwambura bya bindi byose hama ikakuzanira bishasha. Ndetse hari n'ubwoko no kwita ubwoko bw'umuryango famille bitwita abagenzi bari hafi yawe, irabanza ikabakoreka kuzanira abandi bagutahura, kuko kiriya gihe benshi ntibantahura, haravuga ati yavangiwe cyangwa yagiye gukizwa, peut-être hari umwigeme yashimye mu rushengero nico cyamutwaye, ariko si ibyo benshi baribaza byinshi. Rero hari ikindi mwavuze muti kuva icyo gihe sinakomeje kugaragara. Burya ndibuka hari abantu bambaye tugeze gukorana ibiganiro, nababwiye nti iyo ushaka gusimbira kure cyane banza wemere usubire inyuma gatoya, hama mugabo gusubira kwanje inyuma hari mu buryo abantu bari bamenyeye kuza baranyumva cyangwa bambona, nemera gusubira inyuma ndaja kwanza, donc ndigishwa ndanoganzwa. Niyo mpamvu rero iyi sandi hano, kuko inkono yose ihira igihe cyayo. Yego, inkono rero yamaze gushira. Yego, amen amen. Yes, nibaza ko bivanye no kuntu twari twapanze umwanya hama tukabona ko umwanya watubanye muto, urafise byinshi tuzaniye na cancano akaririmbo gashasha kitwa Jennifer. Ariko hariho kandi karirimbo mwaheruka gushira abona kitwa Ntugire Ubwoba. Sinzi ko tunyarukije gato twugacisha ko hama tuce tugaruka tubaza ibibazo bibiri kuriko tuce tubandanya n'akarimbo gashasha mwaje mutuzaniye cyane rwose. Nibaza bataka ibibazo tubiteguye twese. Ariko kenshi bakunda gukoresha ayo majambo nayo nizo ndome. Ni indirimbo yitwa Ntugire Ubwoba, kandi ni indirimbo y'agahinda mu ncamake tubiravye, ariko mu masanamu tubona harimo abantu batwenga bamerewe neza, uri kuririmba agahinda. Ico kibazo je nakigumanye kuva kera, bashaka gutanga umuco. Yego, urakoze cyane. Ico kibazo kandi ndibaza ko atari we wenyene ugifise cyangwa wakigumanye. Ndibaza hari n'abandi bavyibaza ati gute uyu muntu
yarimbye indirimbo yo kuremesha, mbega yarabuze umuntu yoza gukina amasenariyo yerekana ibihe by'imibabaro n'igihe cyo kugira neza kw'Imana. Nompli uwo muntu ntiyigeze abura, ariko kubera ko mu byiyumviro by'abantu directement cyo babona ukungene clip video yategetse kugenda, toshaka kwerekana ubutandukane. Hama ikigira kabiri naco kuko muntu uzenya mu gihe wewe uriko uraca mu bihe bigoye, twebwe nk'abantu bizera Imana turiho kubwo guterana intege, kubwo gushigikirana, sibyo? Sishobora kuza ego ndaza kugufasha mu mibabaro uriko uracamo, ariko ngerageza kuza ndakwereka umunezero, ndakuremesha yuko Imana ikiri ku ngoma, malgré tout turacafise uburenganzira cyangwa ububasha bwo kunezerwa no guhimbaza iyo Mana. Urumva? Kuko ijambo ry'Imana rivuga riti twame dushima Imana haba mu bihe bibi cyangwa mu bihe byiza. Ni ukuvuga rero twagerageje kugaragaza akanyamuneza, umunezero. Donc twafashe ivyo bibazo cyangwa izo ngorane tuko turacamo tuzitesha agaciro, duhitamo kuvuga tuti uko biri kose ubuntu bw'Imana buraduhagije. Amen. Ego yes, ngira abari bafise ico kibazo bamaze kucumva ko naho yari ko aririmba no kuvuga ivy'umubabaro atategerezwa kuca vyerekana kugira ngo ntaco vyari gufasha cyana abantu. Ntaco byari gufasha ko abari kuraba amasanamu y'ine ndirimbo byari kugaragara nkaho umengo turiko tubwira uyo muntu ariko arakina, ariko twashatse buri muntu wese azobona ino video y'ino ndirimbo aze ariko araca muri ivyo bihe aze yumve yuko ariwe ariko arabwirwa. Twashatse kubwira abantu muri rusangi baba ariko baraca mu bihe nk'ivyo, iyo tuza kwerekana uwo muntu ariko ukuntu byasa nkaho umengo n'uyo muntu wenye two turabwira imbonesha kure zigera kure. Ni ukuvuga uriya muntu ari mu gahinda, ari mu bibazo yigiriwe, atagira shinge na rugero canke atabona imbere n'inyuma, ayiravye aca yumva yuko niwe wenyene ariko arabwirwa, apana ujya muntu ari kubona ariko arakina ayo masenariyo. Yego. Yes, inyuma yayo warasoye indi ndirimbo urashaka kuyibutsa tuca tugira ko no ku ndirimbo uje utuzanye. Iyo ndirimbo yitwa Baba Yangu. Ni kuvuga ndafise abavyeyi bambyaye mu buryo bw'umubiri, ariko turafise uwo twese duhurirako yitwa Data. Uwo nawe ni umuremyi w'isi n'ijuru. Mu Kirundi ni Data cyangwa Dawe, hama mu Giswahili ni Baba. Rero nahisemo kwishira mu Giswahili ko ni byiza yuko ubutumwa bushikira bose bivanye nuko ngene abantu batahura indimi ugutandukanye. Ego. Iyo utuzaniye yitwa? Iyo nje ndabazana nayo yitwa jewe nipfuza. Kuvuga nipfuza kugendana nawe Mana. Ego. Sinzi ko bidukundiye tuce dusaba mu hinga bw'ivyuma bayidushiremo kwanza tuyirabe, hama turaza gusozera tuyi performinga navyo nyene mu bidukundiye. Iyo onye Jennifer nibaze ko byoba byiza tuyiravye muyiravye ku munsi w'ejo. Abariko baradukwirikirana bayitege kuva ejo mu masaha mu gitondo kuri YouTube. Ego izo bimaze kuja ku mbuga ngurukana ubumenyi. Ubwo ariko ku bakunzi ba BTV nkuko na kino kiganiro kiba gisanzwe arico kulance indirimbo bwa mbere turashaka kuyibereka, ariko ntizoba isohotse. Byose birashoboka. Murabidukundi byari kuba byiza cyane bayibonye ejo. Umengo ubuyobozi canke bari babitwemereye ko uno musi baza kubereka indirimbo yitwa Jennifer. Ego bari bavyemeye, ariko razi ubuhinga bavuga ngo ivyuma ntibisezerana. Kandi kanatsinzwe munsi imvura yaguye ari nyinshi, Imana yahezagiye. Rero kenshi imvura iguye ibirere ntibeza ngo bikore neza. Yes, abariko baradukwirikirana hari witwa Blaise Nduwayeza avuga ati I like BTV, undi yitwa John Claude avuze ati ndabakunda cyane. Muri kano kanya rero dushobore gukwirikirana performance y'akarimbo kameze gute? Katubahereze ako kitwa Baba Yangu, ako twari duheruka gushira ahabona. Yeah. Ego hama mu nyuma, ariko akoreye tuzoshikiriza ejo turaza kukabahereza ko
ko abahereza ko kugira babanze bakumve tuko turakaririmba n'amajwi yacu ata bya byuma byakozwe n'abazungu bya bindi bimwe barekera umuzungu bitwa mastering ngo akore yego twagiye rero ulikonitoa nilikuwa kwenye shida mingi na matatizo, ukanibeba ukaniosha kwa wema, sasa niko huru, ukanitoa chini ukaniweka juu, kutoka kwako Africa tuti America Oceania bati Uwaburuta byose ni wewe kibirangiye Misi nijuru wewe wastahili kanya gato idufise ariko vraiment ndizera ko n'abariko baradukirikana bariko bararyoherwa rero for the first time
nk'uko twavyemerewe n'ubuyobozi nk'uko na BTV dusanzwe dufise ayo mahigwe yo kwama tuba ba mbere mu kwerekana ibintu dusabe mu buhinga bw'ivyuma amasegonda make baducishijemo akaririmbo gashasha hama ku munsi w'ejo muzoshobora kugakurikirana ku mbuga zabo mbungurukana bumenyi hajya ni YouTube yahe YouTube ni appel nibigira AP zibiri tuzoshobora ego nibigira tuzoshobora kuca dukurikirana ino ndirimbo ariko tugomba duhonja abakunzi ba BTV hama tuce tugaruka dusozera tuyiperforminga mu buhinga bw'ivyuma twagiye isi yuzuyemo byinshi bidusamaza yuzuyemo byinshi bidusamaza byo kwifuza ni byinshi cyane hano mu isi ariko icyo usabye Mana shoza kwama n'inzara n'inyota yo kubana nawe yo kuba imbere yawe kugira umugisha kugira umunezero kugira umutekano kugendana nawe iminsi yose nifuza kwambana nawe aho ndi hose nifuza kugendana nawe iminsi yose nifuza kwambana nawe ndekura wasiwe ndekura mbandane namaze kumenya yuko iwawe atatiza bihava umunyabwenge n'uwamenye Imana umuhigwe n'umukozi Imana ubugufise afise byose ubugufise afise uruzunguruzo ugendana nawe nibwo buzima niyo mpamvu nahisemo kukugira ubuhungiro rutare rwanje nihishamo kugendana nawe iminsi yose nifuza kwambana nawe aho ndi hose nifuza kugendana nawe iminsi yose nifuza kwambana nawe aho wow nanje nari nifuza ko twogumana ariko umwanya ntuyidukundiye BTV twari twifuza ko twoteramisha abantu gushika buce ariko umwanya ntubidukundiye indirimbo abakunzi ba BTV bashoboye kuyibona ni rya mbere yashoboye kubabwira kandi ko ejo izoba iri kuri chaîne ya YouTube ya Appel nibigira ariko akajambo ko gusozera uvuga ati sinova nga ntashikirije abariko baradukurikirana mu minota 2 dusigaye akajambo kanyuma nobabwira nuko bokunda ibikorwa by'abarundi hama ikindi kintu naco naje gusanga ariko numenga abantu bashaka kubona yuko ubutumwa buriko bushika kure bagiye kubirabira ku mbuga ngurukana bumenyi twebwe turiko dukora igikorwa c'Imana tuko tuvuga ivuga butumwa no kuvuga ku marezo sosiyo siho ubutumwa bushikira benshi ahubwo ico twobahimiriza mwebwe musanze mukoresha imbonera kure bambe imonesha kure mubabarira imbonesha kure ayo ibyo bintu bibiri birasa mwebwe musanze mukoresha imbonesha kure ego donc ibimenyesha makuru cyane cyane bakunde mvuze ibinyaga biri mu gihugu ego kandi ni ibintu bibiri n'urudome rumwe gusa ruva kandi si cyaha okay bo ni cyaha ko mwatwenze oya ni kubera bitwengeje okay ego okay kubasanzwe bakoresha bose imbonesha kure nukuri no bahimiriza yuko mwokunda ibikorwa by'abarundi
mugerageze kubishikana kure hashoboka kuko hariyo abari mu gihugu hagati batazi na YouTube icyo ari cyo batazi ibintu by'ama internet muga ashobora kwakira ubutumwa biciye kuri no mbonesha kure kandi akakira agakiza agakira ndetse n'amaradiyo ngira ko ndayahimiriza nico numva mu basaba Imana yo mu ijuru ibahezagire amen amen mwumvise akamo yes sir mwumvise akamo apel ashoboye gutera avuga ati abafise imbonesha kure isamiriza amaradiyo bagerageze gushikana ubutumwa bw'indirimbo baririmba kure kugira n'abanyagihugu bukumbure badakoresha ama YouTube na Facebook bashobore kumbure kumva ubutumwa bubabwa ego dushimira abantu bose bariko baradukwirikirana ari witwa Odifax Rukundo rw'Imana avuga ati Imana ibakomeze ndabakurikirana 5 Leonard Ndarusanze ati ego icubahiro k'ibicimana hariho na Audrine avuze ati kuhaje musanzo muzinanye mama Pasteur Audrine nawe nyine avuze wo muri United Scholar Center turamuramukije twafise bishasha duza kutubwira nawe nyene mu kiganiro nk'iki nyene hama reka nshimire bimwe by'umwihariko equipe technique twashoboye gukorana dushimire cyane Claude hamwe na Niki bashoboye kudufasha kugira ibintu byose bigende neza dushimire na live band yose amashimwe byari ibintu bimeze neza cyane nizere ko ryari ryambere ariko atari ryo rya nyuma n'ikindi gihe muzo dutera iteka mukazanga tugashobora turaza kubironka ama feedback yabeko baradukurika aho baza kuvuga ati abantu turabakeneye kandi cyane gose murakoze cyane namwe murakoze cyane ego cyane reka tubasubirize ko gato ya karirimbo imisegonda mike tudukurikirana Inforama canke Hebdo tucadukurikirana ariko tubahonje kandi imisegonda mike ya kukarimbo gashasha hama ejo isango ni kuri YouTube ya Apple nibigira hama dushimire n'abariko baradukurikirana batari hafi bari kure cyane biciye kuri Best Entertainment Television Kakabone Honorable turakuramukije twabonye ba Ifshaka n'abandi batandukanye naho ubutaha ciao